Nitwa Niyongere Viola hama nkaba nkora umwuga wo kujisha ibirato n'utundi tuntu bitandukanye nk'amahereni mba mu Kamenge muri quartier Heha ibarabara rya gatatu. Ego uyu mwuga nawutanguye mu mwaka w'2017 ico gihe nari mpejeje amashure ya kaminuza kw'ishure nderabigisha ENS mu gisata ca mekanike niho nawutanguye ndawishimiye cyane mbonye akarusho maze kuronkamwo n'ukuntu novuga sinatanguye dimwe umengo ndabona n'ibintu bizongira akamaro kubera no kw'ishure sivyo nari nize. Ndawishimiye cyane bivanye n'akarusho mfitiye mu buzima bwa misi yose. Je subiye inyuma gato ukuntu nabitanguye novuga kujisha umwuga wo kujisha yari impano yanje novuga narayivukanye impano kubera navyize ibintu byo kujisha amashure y'intango twaratangura abakobwa hari ukuntu duharara udukino abana ugasanga baharaye gukina ikibabiriko baharaye guswata baharaye kujisha. Je nico gihe naciye menya uwo mwuga wo kujisha hanyuma inyuma yaho maze guheza amashure ya kaminuza narabonye ko bitabereye ko umuntu aguma asaba ikina kiriya gasi nawe utanguye ngomba ngo nige ngomba ngo nkore business mu zo kwinjiza amafaranga no nabitanguye genre nko gufinata comme nico gihe kw'ishure twabigira nk'ukuntu mengo turiko turiryohera dukina. Ugerageje kwihweza bino birato ni birato bifise amarangi atandukanye tukaba tuzi abantu bakunda kujanisha ngaha mu gihugu canke n'ahandi hantu ni igitsina gore navuga ati igitsina gore baranshorera cyane gusumba abagabo. Ku kwezi ndashobora kwinjiza amahera 300,000. Ikintu ushobora kwishimira ubwa mbere nababwiye je ko nakuze ndi imfuvyi aho nkiri muri kaminuza je niga muri leta ariko nayo mfise mukuru wanje yiga muri privé byaramfashije cyane amahera nashoboye kumusahiriza mu kuriha ishure. Kindi naco ngize kuri kugira mariage je nakoze mariage n'umugabo urumva nawe nyine nta kazi muri leta ari bwaronke byaramfashije cyane kugura ibikoresho byo mu nzu no gutegura urubanza cyane. Intambamye cyane n'ibikoresho biguma biduga ku munsi bivanye no kukuntu nk'ubu ikiza ca covid charge uzusanga tuba dusanzwe dufise imitahe mito hamugacu usanga ibikoresho biguma biduga ku buryo bitatworeza mu kazi tuba turimo nk'ubo bakuyeho nk'ama déplacement genre uvuye nko kugura nk'ibikoresho nagura kuri Kotebu ucankumva kugira ushobore kubigura hamubirihe taxi usanga uri kurahomba cyane bivaye n'amahera uri kurinjiza. Cyane shaka kwegeranya abadamu sivyo abakenyezi kandi ndabereke ka atakazi na kamwe kare ko kugaya. Jewe ico nababwira nuko ivyo vyumviro vya kera bibavemo kwanza tumenye ko twese dushoboye kujya kuntu twakuze twumva ngo akanakazi k'abagabo ubu nta bikihari turi novuga tugeze mu yindi si twese dutegerezwa gukura amaboko mu mpuzu tugerageze kandi apana gushira ubwoba imbere. Rega abantu benshi batinya gutangura ibintu nk'ibinye atangura kwibona yahomvye none wohomba mu kintu utatanguye no uragerageza hamukabona aho wahombeye ukabona naho uzoshira ingufu. Cyo nababwira rero ntibareke kwikengera bagerageza amahirwe yabo basohora impano zabo kuko nabo barashoboye.